Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uri kurumviriza iki kigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'Umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona nsanzwe ndakigushikiriza. Mu kigwa giheruka twavuganye ku vyerekeye umugisha Aburahamu na Sara baronse bamaze kwatura icaha cabo. Icaha co kubesha nico cari carababoshe mu buzima bwabo, haba kuri Aburahamu haba kuri Sara, kuko bari barasezeranye yuko aho bazoja hose Sara azokwama avuga ko Aburahamu ari musaza we. Twarabonye ku gihe cyose Aburahamu na Sara bamaze batarihana, ico caha carababujije kuronka umugisha bari biteze, harimwo no kuronka umwana. Bamaze kwemera ico caha no kucihana, niho Isaka yaciye avuka. Ikindi twabonye ni ingene Sara yirukanye Hagari n'umwana wiwe Ishimayeli, yanka ko Ishimayeli azohava araganwa na Isaka. Wibuke ko Aburahamu yavyaranye na Hagari akurikije impanuro ahawe na Sara. Uwo mwana Ishimayeli ntiyari yavutse mu mugambi w'Imana, yabaye inkurikizi yo gukekeranya kuco Imana yavuze. Mu gitabo c'Itanguriro igihimba ca 21 umurongo wa 12, Imana yabariye Aburahamu iti, reka kubabazwa n'ivy'uwo mwana n'inshoreke yawe. Ibyo Sara yakubariye byose nuvyemere, kuko kuri Isaka ariho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa. Imana rero yarasobanuriye neza Aburahamu kwitemera Ishimayeli nk'umwana w'isezerano. Ariko naho Ishimayeli atabaye umwana w'isezerano, Imana yamuhinduye ihanga rikomeye kubera se wiwe Aburahamu. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura agerera mu bugaragwa, aba urasisha umuheto, aba mu bugaragwa bw'Isiparani. Nyina amusabira umugeni mu gihugu ca Egiputa. Urabona yuko naho Ishimayeli atari umwana w'isezerano, Imana yaramwiyumviriyeko. Kandi tubona yuko Abarabu baba mu bugaragwa bakomotse kuri uwo Ishimayeli. Twarangije icigwa cacu giheruka turabira hamwe amasezerano yo kubana mu mahoro hagati ya Aburahamu na Abimeleki umwami w'i Gerari. Basezeranye gukundana, kandi ivyo twabonye ko vyatumye baberanira abagenzi beza. Nkuko rero tubibona, uko niko Aburahamu na Abimeleki bahanye amasezerano. Ku murongo wa 23 haravuga ngo, none rero ehe nundahire. Niko twabisomye muri uwo murongo nkuko tubibona. Ariko Abimeleki yaciye ahana amasezerano na Aburahamu bari Berisheba, maze Abimeleki arahaguruka bona Fikoli umugabisha w'ingabo ziwe, basubira mu gihugu c'Ubufilisitiya. Aburahamu nawe atera igiti citwa umwesheri i Berisheba, yambariza y'izina ry'Uhoraho Imana yiwe. Ubu munsi rero twagomba naho turabire hamwe ishikanwa Imana yasavye Aburahamu gutanga. Mu gihimba ca 22 tubona iyindi ntambwe ikomeye muri Bibiliya. Ni igihimba kitubwira ivyerekeye ishikanwa Aburahamu yatanze. Imana yabwiye Aburahamu gutanga Isaka ku kimazi, hanyuma Imana ibimubuza ku munota wa nyuma, kuko yabonye neza ko Aburahamu yari yiteguye guheba umwana wiwe ngo amutange ku kimazi. Muri iki gihimba rero tubona igipimo c'indwi, ari naco ca nyuma Imana yahaye Aburahamu. Ibi birangiye, nta kindi kintu cari gisigaye Imana yari gusaba Aburahamu gukora. Gutanga umwana wiwe cari igipimo gikomeye cyane, kandi cabaye ica nyuma. Ico kubwira ngo utore ibihimba 10 bikuru vyo muri Bibiliya, nibaza yuko iki gihimba ca 22 cyo mu gitabo c'Itanguriro wogishiramwo.
Muri iki gihimba niho tubona ubwa mbere ikimazi cy'umuntu. Iyo yari integuro y'Imana kugira ngo isobanure ko ikimazi cy'inyama n'amaraso y'umuntu kitemewe gutangwa mu nyonga z'Imana. Ikimazi cy'umuntu gitangwa ngo habe ubugingo kandi habeho uguharirwa ibyaha. None rero nta muntu n'umwe abereye gupfira abanyabyaha uretse Imana yonyene, kuko yo itagira icyaha. Umwana w'Imana Yesu Kristo niwe wenyene yabaye ikimazi gikiza abanyabyaha. Iki gihimba rero kigereranywa na Zaburi ya 22 hamwe n'igihimba cyo mu gitabo cy'abavugishwa n'Imana Yesaya, igihimba ca 53. Umuntu asomye ukuri kwerekana umusaraba na Yesu Kristo muri iki gihimba ariruhutsa. Nk'uko twamaze kubibona ko hari isano hagati ya Isaka na Yesu mu kuvuka, n'ubu turabona yuko hariho isano rya Isaka na Yesu mu gutangwa kw'ikimazi. Yakobo niwe avuga ibi byabaye kuri Aburahamu, mugabo bisa nuko binyuranye n'ibindi bice byo muri Bibiliya. Avuga ati, Aburahamu sogokuruza mbega ntiyacindanishirijwe n'ibikorwa hamwe yaratanze kw'ikimazi umwana wiwe Isaka ku gicaniro? Tubisoma mu cyete ryanditswe na Yakobo gihimba ca 2 umurongo wa 21. Pawulo nawe yandikira Abaroma mu gihimba ca 4 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3 avuga ati, none rero ico tuvuga yuko Aburahamu sogokuruza ku mubiri yarose ni iki? Iyo Aburahamu atindanishirizwa n'ibikorwa aba afise ico yihaya, ariko imbere y'Imana ntaco afise. Ivyanditswe none bivuga iki? Bivuga ngo Aburahamu yizeye Imana ibimuharurako nk'ukugororoka. Imana ishimwe. Turavye ivyo Yakobo na Pawulo banditse, umengo ntibisa, wo kwiyumvira ko ari mu gihushane. None muri abo babiri ninde avuga ukuri? Mbona ko bose bavuga ukuri. Dukwiye kumenya ko bose bavuga ku kintu kimwe, ariko ukwizera. Yakobo avuga ibikorwa by'ukwizera, atari ibikorwa by'ibyagezwe. Pawulo avuga ibyo gutsindanishirizwa imbere y'Imana yisunze igihimba ca 15 cyo mu gitabo c'Itanguriro, aho Aburahamu yari mu nzira y'ukwizera. Muri ico gihe Imana yamenye umutima wiwe, kandi Imana yabonye ko Aburahamu yamwizeye. Aburahamu yizera Uhoraho nawe abimuharurako nk'ukugororoka. Uravye Aburahamu ntaho yaboneka ko ari umugororotsi, ariko igihe yemera gutanga umwana wiwe ku kimazi, n'abari bafise imitima ikomantaye baremeye ko Aburahamu yerekanye ibikorwa vyiwe mu kwizera. Yakobo avuga ati, Aburahamu yatsindanishirijwe kubw'ibikorwa. Yatsindanishirijwe igihe yatanga umwana wiwe Isaka. Mbega Aburahamu yaratanze vy'ukuri Isaka? Inyishu ni oya, ariko yari yemeye kumutanga. Yakobo rero avuga ati, uko gutuma yemera kumutanga kwerekana ko yari afise ukwizera. Kwerekana ko Aburahamu yari afise ibikorwa by'ukwizera. Yakobo avuga cyane ibikorwa by'ukwizera biboneka mu gihimba ca 22 c'igitabo c'Itanguriro. Pawulo nawe avuga iby'ukwizera Aburahamu yari afise mu mutima mu gihimba ca 15 cyo muri ico gitabo c'Itanguriro. Mbega ukwizera kwawe weho guhagaze hehe mugenzi? Ufise ukwizera kujanye n'ibikorwa? Erega ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Reka ubu naho turabe ca gipimo ca nyuma Aburahamu yaronka uko cabaye. Umurongo wa mbere wo mu gihimba ca 22 muri iki gitabo c'Itanguriro haravuga ngo, hanyuma y'ivyo Imana igeza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu, aritaba ati sabwe. Muri uwo murongo umwanditsi yakoresheje ijambo kugeza. Ijambo rero kugeza Imana yarikoresheje mu buryo bwo gupima ukwizera kwa Aburahamu. Iki ni igipimo ca nyuma
muri vya bipimo ndwi twabona mu gihimba ca 16. Umurongo wa 2 haravuga ngo iramubwira itehe jana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka nyene uje mu gihugu c'Imoriya umutangireyo ku kimazi cyo guturigwa ku musozi nzokwereka. Muri iki gihe Isaka ntiyarakiri umwana mutoya. Sara yari amaze imyaka 90 igihe Isaka yavuka. Isaka yari afise nk'imyaka iri hagati ya 30 na 33 igihe yajanwa gutangwa ku kimazi. Nagomba rero ko twokwihweza neza uwo murongo. Imana yabwiye Aburahamu iti genda jana umwana wawe Isaka w'ikinege ukunda. Umwana wawe Imana nayo yarakunda umwana wayo Yesu Kristo. Uwo murongo rero uratwigisha ko igihe dutanga amashikanwa ku Mana dukwiye gutanga bijya nyene dukunda. Imana yaramutegetse kuja ku musozi Moriya. Ahi Moriya ni kuri wa musozi Yesu Kristo nawe yabambiweko. Yesu yapfiriye ku musozi Moriya, umwe Aburahamu yagombye gutangira ko Isaka. Imana ibwira Aburahamu iti umutangireyo ku kimazi cyo koswa, ikimazi cyo guturigwa ku musozi Moriya. Ikimazi cyo guturigwa cari kimazi catangwa kugera ku gihe c'amategeko ya Mose. Inyuma yaho haciye hakurikirwa n'ikimazi cy'impongano y'ivyaha, hanyuma ikimazi cyo guharirwa ivyaha. Twotahura ko bitemewe ko umuntu atangwa ku kimazi. Uwari guhura na Aburahamu agiye gutanga Isaka yari kumubaza ati mbega Aburahamu ugiye hehe? Aburahamu yari kumwishura ati ngiye gutanga Isaka ku kimazi. Nawe ati mbega wewe ntuzi yuko bitemewe ko umuntu atanga umuntu ku kimazi? Ategome ndabizi, ariko naho nzi ko ari bibi nabibwiwe n'Uhoraho. Ati Imana niyo yabintegetse, kandi maze imyaka irenga 50 tugendana n'Imana. Iyo Mana ntiyigeze impemukira, kandi ntiyigeze insaba gukora ikintu cyose kitambuza kuba umugororotsi. Ntiyigeze insaba gukora ikintu cyose combuza kuba umugororotsi. Naho Aburahamu yarazi ko bitemewe gutanga umuntu ku kimazi, wewe yumviye Imana kuko ariyo bagendana. Ico Imana yamubwiye nico yashize ku mutima. Mbega mugenzi uri kuratwumviriza, wewe woba wumvira ico Imana igutegeka? Aburahamu yatanze akarorero keza ko kumvira Imana, gukora ubugombe bw'Imana naho bwoba bunyuranye n'ibyo twebwe twifuza. Reka ubu naho turabe ingene Aburahamu yumviye Imana. Ku murongo wa 3 muri icyo gihimba ca 22 haravuga ngo Aburahamu azinduka kare mu gatondo, ashira ibyo kwicarako ku ndogoba yiwe, ajana babiri bo mu misore yiwe mukorera na Isaka umwana wiwe. Nuko asatuja inkwi zo guturira ikimazi, ava hasi aja hahantu Imana yamubariye. Aburahamu rero ntiyorohewe no gushika aho hantu Imana yari yamubariye, kuko ntihari hafi muhiriwe. Yamaze iminsi 3 agenda kugeza naho arambigwa. Ku murongo wa 5 turabona ngo nuko Aburahamu abwira iyo misore yiwe imukorera ati nimusigaraniye indogoba hano, twe n'uwo mwana tugiye hariya gusenga turaheza tugaruke. Ubu rero ibiganiro bigiye kuba hagati y'umwana na se. Abandi bari kumwe nawe bamaze kugenda, nukuvuga Aburahamu na Isaka nibo bari bagiye kuganira bonyene. Ibi bikaba bitwereka kandi irindi sano riri hagati y'ubugingo bwa Isaka hamwe n'ubwa Yesu Kristo ku musaraba. Igihe kirashika aho ata muntu ashobora kugira ikindi yokora, kandi mu masaha 3 ya nyuma ku musaraba, umusaraba wahindutse igicaniro, aho umwagazi w'Imana ukuraho icyaha cy'abari mu isi watangiwe. Imana nishimwe. Igihe Yesu yari ku musaraba, ibiganiro byari hagati y'Imana nawe gusa, umwana na se.
nta muntu n'umwe yoshobora kumva, nta muntu n'umwe yashobora kumva ivyo bayaga nk'uko tubibona no kuri Isaka na se. Ibi rero tubibona kuri Aburahamu n'umwana wiwe igihe basiga indogoba n'abo bajanye bakagenda bonyene. Ku murongo wa 6 naho turabe uko havuga ngo Aburahamu yakira za nkwi zo guturira ikimazi, azikorera Isaka umwana wiwe, nawe yitwarira umuriro n'imbugita, nuko bompi barajana. Nuko na Yesu Kristo nyene niko vyagenze, baramwikoreje umusaraba yaragiye kubambwako. Umuriro uvugwa hano werekana uguca amateka, imbugita nayo niyo kurangura akazi ko guca imanza. Isaka vyamuteye kwibaza aho ikimazi kiva, kuko yabona ataco bajanye. Reka turabe uko babivuga ku murongo w'indwi. Isaka abaza se Aburahamu ati mbega da? Aramwitaba ati niki ga mwana wanje? Ati mbega umuriro n'inkwi ko ari ngibi, none umwagazi w'intama wo gutanga kw'ikimazi cyo guturirwa uri hehe? Umurongo w'8 aramwishura. Aburahamu aramwishura ati erega mwana wanje, Imana yonyene irongera umwagazi w'ikimazi cyo guturirwa. Nuko bompi barajana. Ku murongo wa 13 w'iki gihimba niho hatubwira ko habonetse imfizi y'intama ifashwe mu mahembe iri mu gisaka c'inzitane. Aburahamu acaragenda afata iyo ntama ayitanga ku kimazi cyo guturirwa mu gishingo c'umwana wiwe Isaka. Aburahamu yari afise ivyizigiro ku Mana, ko Imana izokwironkera umwagazi w'ikimazi. Ni navyo yabwiye umuhungu wiwe Isaka. Nta mwagazi wariho, ariko hariho imfizi y'intama. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana niho tubona umwagazi w'Imana, igihe Yohana umubatizi yita Yesu umwagazi w'intama w'Imana. Yesu yavuze ati, Yohana yavuze ati, ijambo ry'Imana riva mu ijuru riravuga ngo ngubu umwagazi w'intama w'Imana ukuraho icaha c'abari mw'isi. Tubusoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca mbere umurongo wa 29. Imana yonyene izokwironkera umwagazi w'ikimazi co guturirwa. Ice igihereza Aburahamu. Igihe rero Aburahamu yishura ko Imana iza kwironkera ico kimazi, yariko aravugishwa kazoza. Ubu munsi umwagazi w'intama w'Imana Yesu Kristo yabaye ikimazi co guturirwa. Aburahamu yari yiteguye gutanga umwana wiwe ku gicaniro, naho atatahura igituma Imana yamusavye gutanga ikimazi c'umuntu kandi bitari vyemewe. Ku murongo w'9 muri ico gihimba ca 22 haravuga ngo bashika ahantu Imana yamubariye. Aburahamu ahubaka igicaniro, akinyuranyako za nkwi, aboha Isaka umwana wiwe, amurambika kuri ico gicaniro hejuru y'inkwi. Naho rero Aburahamu yaboshe Isaka, twabonye yuko atarakiri umwana mutoya, ariko yarakuze, kandi nizigira ko Isaka yari gushobora kugwanya se ngo ntamubohe, kandi kuko se yarashaje yari gushobora kumunesha. Ariko Isaka yaritonze, yubaha ivyo se amubwira. Uko niko na Yesu Kristo ku musaraba yavuze ati, suko ugomba kwanje, ariko kugomba kw'Imana ni kube. Yesu yagiye ku musaraba ngo ashitse ukugomba kw'Imana. Ku murongo w'10 naho turasoma ngo Aburahamu atuma ukuboko, yakira yambugita ngo akerere umwana wiwe. Naho Aburahamu yagira akerere uwo mwana wiwe, yarazi ko bitemewe gutanga ikimazi c'umuntu, mugabo yategerezwa kumvira Imana kuko yari yabimutegetse. Aburahamu mu bugingo bwiwe yagiye araca mu bigoye, ariko Imana naho yamucishije muri izo ngorane zikomeye, harimwo zine ziboneka. Igikomeye nuko muri izo zose Aburahamu yagumije umutima ku Mana. Ubwa mbere yabwiwe kuva aho yasize abavukanyi biwe n'abagenzi. Ico cari igipimo gikomeye, kuko guheba umuryango ukaja mu gihugu utazi ntivyoroshe na gatoya. Yabanje kwirengagiza
yijijanye imitima, mugabo yarahavuye aravyemera. Ikindi gipimo n'ivyashikiye Loti umuhungu wabo. Aburahamu yakunda Loti cane kandi yashima kugumana nawe, ariko harashitse igihe baratandukana kubera itunga ryabo. Amatungo yabo amaze kuba menshi, abungere babo ntibashoboye kubangikana, baratonganye. Loti rero yaciye agenda kuba i Sodomu. Inyuma y'ivyo habaye igipimo kindi c'umuhungu wiwe Ishimayeli, uwo yavyaye kuri Hagari inshoreke yiwe. Kubera ko Ishimayeli atari umwana w'isezerano, Aburahamu yasavye ati compa akakugororokera. Yarakunda cane uwo mwana, kandi vyamuteye ikibazo gutandukana nawe kuva Sara amusavye ko yokwirukana Hagari n'umwana wiwe. Igipimo ca kane arico gihambaye mu bugingo bwiwe, nuko yasabwe gutanga ubugingo bw'umwana wiwe Isaka. Aburahamu ntiyariko aratahura igituma Imana imubwira ko muri Isaka ariho uruvyaro rwiwe ruzokwitirirwa, hanyuma ikamusaba kumutanga. Aburahamu yizeye Imana. Imana yazuye Isaka imukuye mu bapfuye, kuko yishimiye yuko Imana ishobora no kuzura abapfuye. Nico catumye amugarurirwa nk'uwuzutse. Niko tubisoma mu ikete ryandikiwe Abaheburayo igihimba ca 11 umurongo wa 19. Naho Imana yari yasavye Aburahamu ngo atange Isaka ku kimazi, Isaka ntiyatanzwe ku kimazi cyo guturirwa. Yakobo niwe yanditse ko Aburahamu yatsindanishirijwe n'ibikorwa igihe yemera gutanga umwana wiwe. None Aburahamu yaratanze Isaka ku kimazi? Twamaze kubibona yuko atawe yatanze. None Bibiliya usoma ivuga iki ko Aburahamu yakiriye umwana akamutanga ku kimazi? Aburahamu ntiyatanze Isaka ku kimazi, ariko yari yiteguye kubikora. Ku murongo wa 11 muri iki gihimba ca 22 turasoma ngo, maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mw'ijuru ati, ewe Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati, sabwe. 12 naho havuga ngo, aramubarira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire ico umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Kuva ico gihe Imana yamenye ko Aburahamu ayitinya akayubaha. Imana yabimenye kubera ibikorwa Aburahamu yakoze no kubera ukwizera, nk'uko tumaze kubibona. Imana erigiraba umutima w'umuntu mugenzi, niho imenyera kumeze neza canke umeze nabi. Ivyo rero ababanyi n'abagenzi bawe ntibashobora kubimenya. Nico bashobora kumenya bakavuga ngo uragororotse n'ibikorwa vyawe. Nico gituma Yakobo avuga ati, ukwizera kutagira ibikorwa kuba gupfuye. Ukwizera rero gutegerezwa kwama ivyamwa. Nk'uko Imana yapimye Aburahamu, niko ipima uwo wese yahamagaye, uwo wese yakijije. Imana yapimye Aburahamu kandi ipima bayo bose n'uwo munsi. Imana ntidupima ngo tumererwe nabi canke ngo tugwe mu isanganya, ariko idupima kugira ngo dukomere mu kwizera, tuba abakozi bayo bashitse. Ku murongo wa 13 turasoma ngo, maze Aburahamu yunamuye amaso, areraguza inyuma yiwe, ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka c'inzitane. Aburahamu aragenda afata iyo ntama, ayitanga ku kimazi cyo guturirwa mu gishingo c'umwana wiwe. Haleluya! Kuva kera mw'itongo ryo muri Edeni kugeza ku musaraba wa Kristo, igikoko nico camye gipfa mu gishingo c'umuntu, kugira ngo herekanwe ingene Yesu Kristo azopfa mu gishingo c'abazoba bakwiye gupfa. Imana ntiyigeze yemera ko haba umuntu atangwa ku kimazi, ariko igihe umwana w'Imana yaza mw'isi, yagiye ku musaraba apfira abanyabyaha. Ijambo ryayo rivuga ngo, iyo itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izoburite kutugabirira vyose kuri we. Niko tubisoma mu ikete ryandikiwe Abaroma igihimba 8 umurongo wa 31. Umusaraba wahindutse igicaniro c'umwagazi w'intama ukuraho icaha c'abari mw'isi.
niwe watanguye ko ikimazi cyo guturirwa. Reka rero turabe izina Aburahamu yaciye yitaho hantu. Ku murongo wa 14 turasoma ngo Aburahamu yitaho hantu Yehova Yire, nk'uko bavuga gushika n'ubu bati ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Haleluya. Aha hantu Aburahamu yaharonkeye imfizi y'intama yo gutanga ku kimazi cyo guturirwa mu gishingo c'umwana wiwe. Yaciye ahita izina, kandi abantu bizera ko ariho urusengero rwa Salomo rwari rwubatswe. Yesu Kristo nawe yabambiwe kuri uwo musozi Nyabihanga. Aburahamu yise aho hantu Yehova Yire, bisobanurwa ngo ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Imana ishimwe. N'ivy'ukuri Imana iraturonsa ivyo dukeneye, ariko igomba kubona ko tuyumvira. Twibuke ko Yesu yavuze ati tubanze twitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka kwayo, maze ibisigaye tuzoheza tuvyongerwe, nk'uko tubisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 6:33. Reka rero uyu munsi turangirize hano kino cigwa cacu, ariko ndagutumire mugenzi, mu cigwa kizokurikira tuzobandanya kuvugana ibya Aburahamu na Isaka kugira ngo dutahure neza ibanga riri mu kumvira Imana. Dusenge mu kurangiza. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushima yuko wagendanye na Aburahamu ukamushoboza kukumvira no mu gihe byari bigoye, kandi turagushima yuko Aburahamu naho yari yiteguye gutanga umwana wiwe ntiyatanzwe, watanze intama kugira ngo itangwe mu gishingo c'umwana wiwe. Uko niko watanze Yesu Kristo ngo apfe mu gishingo c'abanyabyaha. None ndasengeye umuntu wese yumvise iki cigwa, Mana yakira ico kimazi Yesu yatanze, maze ahinduka umwana wawe aharigwa ibyaha, azoraga ubugingo budashira. Ndabisavye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi tukigarukirije ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr@org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufite ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.